waruzi ko ushobora guhisha abami bawe kuri Facebook bajya bagenzi bawe ijya friend list bajya bose ugashobora kubahisha. Reka ndabaha urugero. Jewe naso nka kuri konti Facebook yanje ndashobora kuba ndi umugenzi wa Ciza Desire, okay, tukaba turi abagenzi twarasabanye ubugenzi, okay, na Ciza Desire. Hanyuma usanga Jean Claude nawe akacaza kuri Facebook ya naso canke ya Ciza Desire, donc ya naso par exemple yinje kuri Facebook ya naso akaja kuri friend list kugira abagenzi bose mfise je akaca sangamwo Ciza Desire, akaja ati Ciza Desire no mugenzi wa naso kuba afitaniye ubugenzi kuri Facebook. Usanga rero uwo muntu acagena yinja kuri wa muntu akaca murondera kugira ngo amubwiye nk'amakuru ya naso canke abateranye canke n'ibindi bintu, ugasanga ntibibaye vyiza. Usanga uvuga ati jese shaka ko nakamenya ko turabagenzi kuri Facebook na naka, sivyo? Rero urashobora kubihisha ku buryo ata muntu n'umwe ashobora kubona friend list y'abantu bagukurikirana, buryo naho wogera gute udashobora kubona abagenzi banje kuri Facebook, sivyo? Rero muri no video ngikwereka step by step ukuntu ushobora kugira ante kuvyugara ivyo bintu ntihagire umuntu ashobora kubona friend list yawe. Icyo usabwa rero nuko ukora subscribe kuri Naso Star TV, s'il vous plaît ukore subscribe kugira ngo uzura nkaya ma tips nkaya, hanyuma uce ukora partage kuri ku bagenzi bawe kuri YouTube, kuri kuri WhatsApp, kuri stati mu magroupe, uhereza abagenzi bawe kugira ngo babone ino tips na iko iri très important. Hama uce ukora na commentaire, ariko indi kibazo ushaka kubaza ukibaza kugira ngo ushobora kuzura ronka ama tips nkayo. So bana natwe kuri no video, kuri no tutorials, okay? Tugende rero etape par etape. Twinje muri Facebook nko bisanzwe, okay? Tushize muri Facebook dukora tuza ino kuri 3 dot ino hejuru, okay, tukafyondako dufyonze kutuce tumanuka ino musi, okay, aha kuri setting and privacy, okay, dushitseko tuja kuri settings, hanyuma tumanuka ngaha ahepfo tubona nga how people find and contact you. Aha murahabona dufyondako tubona ngaha murahabona ngo who can see your friend list. Urumva ninde ashobora kubona list y'abantu ami bawe, sivyo? Murahabona urabona je nagize kuri public, nukuvuga ko umuntu wari we wese yinje kuri Facebook yanje arafise uburenganzira bwo kubona friend list ya Facebook y'abagenzi banje abami banje. Nukuvuga iki ni public, kuri public ni umuntu wese yaba umuwami wawe n'utari umuwami wese arabibona. Aha kuri friend naho nibajya abantu usanga mwari mufitanye ubugenzi, sivyo? Specific naho ni nabantu genuga ugacuruza ukavuga ati aba kwedi ngira kamara. Hanyo friend except ni hari abantu ushobora gukuramwo ugote abantu ntibikeneye kubombonera aba amibanje aba ngaha kuri friend except, sivyo? Canke only me uvuga ati nta muntu numwe nkeneye, sivyo? Nta muntu numwe nkeneye koza kubona list y'aba amibanje tucyonda ngaha, hanyuma ukacugira save. Ahantu kuvuga ko nta muntu numwe aba yemerewe kubona list y'abagenzi banje. So ukena ama tips nkaya ntandi uzoyakura atari kuri Naso Star TV. Ino video ngiye kukwereka ukuntu ushobora guhindura abantu aba friends bawe bakaba followers, bajya bami bawe kuri Facebook bakaba followers. Ivyo biraba abantu bafashe zija konte zabo za Facebook on in professional mode, okay? Biraba abantu bafashe konte zabo bakazigira ama page, s'il vous plaît, nibaze ko muri ko muranyumva. Donc ugasanga abantu baracapyonda kuri buto ya ajouter des amis kugira ngo bagukurikira baba bagenzi, uriye yuko bari kugira follow kugira ngo baba followers. Donc aba amena aba followers biratandukanye, okay? So rero muri no video ngiye kukwereka step by step ukuntu setting uza gukora kugira ngo baba aba followers uriye yo kuba aba ami, sivyo?
So rero icyo usabwa nuko ukora subscribe kuri Naso Star TV, s'il vous plaît. Je kuri Facebook, okay? Wait, je kuri Facebook, search yawe wandike kuri Naso Star TV, okay? Siduga hanyuma udufollowing kuri Facebook, okay? Hanyuma uje no kuri YouTube, okay? No kuri YouTube naho nyene wandikeyo Naso Star TV ngici duga naho nyene ukore subscribe kuri Naso Star TV. Nukuri n'umwanya mutoyi ubuhejeje kudushigikira, utuzurabe video zirahari nyinshi zigufasha kugukorera amafaranga kuri Facebook ndetse na YouTube, ndetse nuko gukoresha neza WhatsApp yawe, okay? So rero tukatugere ko muri Facebook yacu nko bisanzwe turinjira muri Facebook, okay? Ushitse muri Facebook tutuza aha ino hejuru kuri 3 dot aho uburongo butatu bukikamye, okay? Tutumanuka ino hepfo aha kuri setting and privacy, haya tutuja kuri setting, tuza gukorera rero kuri izi buto zibiri ni followers and public content. Naha kuri how people find and contact you, reka duhere ngaha kuri followers and public content. Tutuja ahead tukuraba who can follow me, okay? Ninde ashobora kunkurikirana, ni everyone. Donc ni kuri public, aha kuri public tugumiza ukunyene kuri public ntabe kumodifia, tugumiza aha kuri public hari clique tukasave tugaruka aheje kuraba kuri how people find contact you, aha habona tuhavyonda tutuja ngaha who can send you friend requests, dufyondako dufyonda kuri friends of friends, ntuje kuri everyone. Abenshi muza gusanga kuri biri kuri everyone, muze kugumiza ngaha kuri friend of friends, hanyuma usavinge kire save. Muri make uzobuhejeje gukora akazi kawe, uzobuhejeje abantu bacatangura kugufollowinga uriye kuba aba ami sava. Niba wanyuzwe nino video kabushaka ama tutorials nkaya bana natwe kuri 5 guys, ndabazaniye tutorials canke secret abantu mutari muzi kuri Facebook, mwari muyimenyeye kuri WhatsApp. Murabizi ko kuri WhatsApp urashobora kugira ante, urashobora hariho settings ushobora gukora kugira ngo abantu bashobora kugira ante kubona ko uri online kuri Facebook, kuri WhatsApp, ukandikirana n'abantu ukagira byose, abantu ntibagire babona muga kuri online, okay? Ari ukwandikira akakwandikira, ari uwo wandikira ukamwandikira mugano ntigera kubona kuri online. Ibyo tubizi kuri WhatsApp, ariko muri Facebook naho nyene biriyo hariho setting ushobora gukora kugira ngo abantu ntabona kuri online, bakabibaza none naka aheruka ku murongo ryari ko tutamubona ku murongo, okay? So rero icyo usabwa rero nuko ukora subscribe kuri Naso Star TV, okay? Reka tuje kwanza muri Facebook udufollowing, ndibaza ntabwo bigoye, urandika Naso Star TV, okay? Star TV kuri Facebook, hanyuma kandi ngaho udufollowing, then ucuza, okay? Ucuza ngaho muri YouTube naho nyene, okay? Ucuza muri YouTube wandikeyo Naso Star TV, okay? Naho nyene ukore subscribe, mwanya muto biroroshe, ucubona ama video menshi y'ukuntu ushobora gukorera amafaranga kuri Facebook, sivyo? Uzobona ama tips menshi, ama tutorial menshi ya Facebook, uzobona ibintu bijanye na WhatsApp navyo nyene tuzobikora, vuba tugiye gukora n'ibintu bijanye na santé, sivyo? Hanyuma hariho ni YouTube dushaka ko mukora subscribe, ni Josiane Nihoreho official ngiyi, hariko uturimbo twishi twiza tw'Imana mushaka guhezagirwa, okay? Mushaka guhezagirwa murashobora kuza mugakora subscribe kuri Josiane Nihoreho official. Hariko indirimbo zishika upendo Afrika, ineza y'Imana, hakabaho na ntuti, indirimbo nziza ziza kugufasha gukira ku mutima. So reka tugende na tutorial yacu. Rero uraza ngaha muri Facebook nkuko bisanzwe, ushitse ngaha muri Facebook murareba bivanye na connection kuri Facebook, hanyuma uja ngaha kuri message ucuza sondeko ucuza ngaha kuri activate status,
bisanzwe byo murabona ko hari off, sivyo? Akaboto karugaye. Iyo kugaye rero nta muntu ashobora kumbona ku murongo. Donc ndashobora kwandikira muga ntubone ko ndi ku murongo, message ukayibona muga ntubone ko ndi ku murongo, canke ivyo byose ndashobora kubikora utambona ndi ku murongo. Okay, ufyonze ngaha akakuguruka abantu baca bambona ndi online, aha bose baraza kumbona ndi online. Rero cyo ubwirizwa rero nimba udashaka ko abantu bakubona kuri ku murongo kuri Facebook, cyo ndakakana. Okay, hanyuma aha akuri off, turn off. Okay, turn is off. Wait, aha turaduhejeje, nta muntu aza gusubira kutubona turi ku murongo, turi kuri Facebook. Okay, cyasabwa rero nuko ukora subscribe kuri Naso Star TV, nabwiye mutibagire no kuri Josiane Nihoreho official kugira ngo mubandanye muronka ubutumwa bwiza bw'Imana. Merci beaucoup, mwari kumwe na Naso Lighton. Waruzi ko ushobora gutuma Facebook yawe, account yawe ya Facebook canke page Facebook yawe iboneka muri Google, ivyo bigatuma Facebook yawe igira visibility niniya. Okay, nacagiye umuntu ari nko muri Google akandika nk'izina ryawe, ashobora kubona foto zawe ziri muri Google. Okay, akabona amapost yawe wakoze kuri Facebook ukayasanga muri Google. Ivyo bigatuma page yawe iba professional canke account yawe iba professional, iboneka muri Google, sivyo? Je biba byiza cyane. Okay, so rero nimukeneye iyi tips kuyimenya, ubwirizwa gukora kino kintu. Kora subscribe kuri Naso Star TV. Okay, kini cyambere ukore partage, uhereza abagenzi mu stati WhatsApp, kuri mu magroup, ndetse no bagenzi bahereze ino link ya video. Okay, hama uce ukora iki gikorwa tugomba WhatsApp, mwinje ngaha muri YouTube, muze ngaha muri search, murondere iyi YouTube yitwa Elic Live TV, s'il vous plaît. Cyo tubasaba no kumukora subscribe kuri no channel, kubera ko ino channel izobigisha byinshi. Premièrement ni y'abanyeshuri babantu bifuza kumenya kwiga informatique. Okay, wewe wifuza kwiga informatique, ibintu bijanye na informatique, ahantu niryo shure ryiza ubwirizwa kuza kwigamwo. Okay, kwiyandikisha rero muri iryo shure, inscription ni pour rien. Wewe urazana izina ryawe gusa, ugukora subscribe ngaha kuri no YouTube, hama ukazoturaronka ivyigo bijanye na informatique. Okay, katuze rero kuri tutorial yacu, uraza muri Facebook nk'ubisanzwe ngeye. Okay, ushitse muri Facebook ucuzanga ino hejuru kuri tuntu ngo 3 dots. Okay, utumanuka hepfo habona setting and privacy, ucujanga kuri setting. Aha, umanuka ukaraba ahantu handitse ngo how people find and contact you. Aha, ushobora ngaha, do you want to search engine outside of Facebook to link to your profile? Okay, cyo ukora rero aka kaboro urabona ko kugaye. Iyo kugaye ntushobora kubona profile yawe canke page yawe ya Facebook kuri Google. Rero tubwirizwa gukora nuko kugurura. Ejo kugurura, iyo wanditse izina ryawe ya Facebook yawe, yaba page canke profile yawe, ukandika muri Facebook, uzohita ubona amafoto yose wapostinze, ama content, ama video vyose uzoshobibona biduga kuri Google. Shize nababwiye ukuntu recommandation ikora. Abantu bashobora kuza kuri page yawe bakagushigikira mu gukunda kuri avis cyangwa review, bakandika ama commentaire ashigikira page yawe, bavuga ivyiza vya page yawe, sivyo? Ivyo bituma ugira visibility niniya, bigatuma algoritme ya Facebook igushigikira. So rero hari abantu batwandikiye batubwira ati naho biruko kuri page zacu ntabwo tubona iyo buto ya avis canke ya review kugira ngo abantu bashobora kugira ante kudufasha ku recommanda. Okay, ivyo bituma rero bitegwa niki? Reka ndabereka. Unaona nk'uyu
ngaha ahantu twategereza kubona aha niho twategereza kubona iyo buto ya review sivyo murabona ko atayiriko. Okay, tugende ahandi turabe ko nko kuri Nason Star. Okay, urabibona ngaha. Okay, wait. Okay, aha murabona murabona ngaha ko kuri page yacu ya Nason Star TV ngaha iriko. Mubonye itandukaniro, hamwe iriko ahandi ntayiriko sivyo. So rero bitegwa niki? Ndabaha inyishu ya mbere. Inyishu ya mbere nuko page Facebook, okay, ijya review iboneka kuri page Facebook ziya page twuguru tutagize professional mode. Ziya content tuba twarataninze on in professional mode, ntabwo dushobora kubona ko iyo buto ya review. Buto ya review tuyibona kuri page. Okay, nimba rero wewe wafashe konti yawe ukayishyira muri professional mode, aho wewe ntushobora kubona iyo buto. Namba naho ari page wuguruye de zero, bisigura ko hari setting utagize utuguruye. Rero muri no video ngiye kukwereka ukuntu etape par etape ushobora gusettinga kugurura iyo buto kugira ngo iyo buto ishobore kuboneka kuri page yawe. Icyo dukora turaza ngaha kuri profile yawe ya Facebook kinjirako cha tuzino hejuru aha kugakaramu canke ngaha tugafyondako tuvyonzeko tuca tumanuka no munsi tuzikura abantu detail murahabona ngaha. Okay, tugafyondako tuvyonzeko tuca tumanuka ngaha turabona ngaha kuri detail murayibona ngaha. Okay, habunditse ngo rating and review it off, irugaye. Abantu ntibashobora kuyibona, abantu ntibashobora kugufasha kuri commandinga mu gihe ikiri off. Icyo ukora nuko uyugurura ikaba on sivyo. Tuca twinjiye ko murabona ngo allow other to view and leave review on your page. Review are public, influence your rating and cannot be deleted. You can hide your rating and exiting review from your page and keep people from leaving new review at any time. Okay, donc ushobora kugira kugira ibyo bintu bya recommendation, ibyo bintu byo kwandika ukavuga ati je sindabikeneye. Okay, ubikeneye naho utegerezwa kugurura iyi icyo allow review on your page. Okay, ngaha akakana murakabona ngaha uza gusanga ataka kavikari ikikoro tuzoguga fyondako cyonzo urabona ko hacaza ko kantu ka blue sivyo. Hanyuma utufyonda ngaha kuri save, cyonzo kuri save. Donc review nge tukire refreshing gende kuraba ngaha kuri nako yaciza rero ngaha yaje. Okay, ngaha yamaze kuza cyabantu bacakora bacaza gafyondako then ashaka kubona ngaha ngo yes kwa ibintu nk'ivyo. Okay, nivyo nabibonye. Hari kibazo wumva ushaka kubaza ushobora kutwandikira muri commentaire kugira ngo tukwishure. Merci beaucoup ku bantu twabanye muri kumwe na Naso Lighton kuri micro za Naso Star TV. Tugusabare ko ukora subscribe hanyuma partage ndetse na commentaire. Merci beaucoup.